kuri wa gatanu itariki 7 z'ukwezi kw'icumi 2020 mu nama nshingamateka mu Kigobe ibintu byari byashushe. Abagize umugwi severe ikingo cabo cari carangiye, maze nkuko byari byamenyeshejwe mu kwezi kurangiye abari bakeneye kwitoza muri ibyo bibanza batangwe gutanga amakandidatire yabo. Bose hamwe bakaba baye 39 batowe kugira ngo baje guhiganirwa ibibanza 13 by'abakenewe muri uyo mugwi. Bari abahutu 21, abatutsi 16 n'abatwa babiri. Abo bose bamaze guhamagagwa bakagenda baraca imbere y'inama nshingamateka bavuga imigabo n'imigambi bifuza kuzokorera mu mugwi severe kugira ibikorwa bitere bije imbere. Amatora nyezina yaciye atangura. Icagiye kwibonekeza nuko abatowe muri ibyo bibanza bose arabahora muri uwo mugwi severe, kiretse gusa umutwakazi umwe yinjiyemwo nawe akaba ari Rukundo Charlotte. Abari bahasanzwe muri severe akaba ari Ambassadeur Pierre Cravenda yicariye yarasanzwe arongoye uwo mugwi, akaba yatowe ku majwi 86 kuri 86 kuko abashinga amateka bari bashashe muri ico kibanza bari 86 batumye. Bose hamwe bakaba batorewe rimwe nkuko bahora muri uwo mugwi. Ibikorwa bikaba byatanguye igihe cy'isaha 5:14 bikaba birangiye igihe cy'isaha 12:45 z'umugoroba. Ibi byose nubwo byagenze uko yamara ibikorwa byose bikaba byabaye abashinga amateka baturuka mu mugambwe senere bose basohotse.